bakuzi basenga medi ndabarahiye kuzina ry'Imana n'amasenga mu mwuka no mukuri urukundo ntabwo rubaho kubera ko urukundo gwakabaye rubaho nta muntu numwe akabaye afise umu ex kubera ko nimba urukundo bavuga ati ngo urukundo ni ikintu ciza none ni gute bishika rukaba expire dufate none ushaze ko je Nabire ko habaho amaranga mutima atarukundo rubaho mu mereka dukuboko amaranga mutima mugabo nayo urabona bo utandukane rero nanuze na Juste niyo mpamvu uyo ukundana n'umuntu umva igitangaza mumaze guhebana bigaca bihera ukamubona ukavuga n'ujya muntu byaseje nayavuga ngiye mu nimushake kuruponda ariko iyo rero rwa rukundo rwanyago ruhuriyemwo ba bantu babiri yego babirimwo byanyavyo by'ukuri yego rukundo ruraramba bakanasazana sawa Nabire rero turi ahanyene ariko urabizi ko ivyo bigira amahirwe gake ariko birinze ikintu kigira amahirwe kubera ko kibaho nta kintu kigira amahirwe kitabaho urahevye miko ndasubiyemwo ikintu kiri kwino si Imana kigira amahirwe kubera ko kibaho bibaho cyane mwebwe kubiharira ivyo ivyo bisamo mu amaze kuba abagenzi muri kunywa pombe labda mugatanga mbere bwo gusomana yene biro aho yo wayipenda nakana mwana ukamwiyumvamwo ko mwasomanye niki uca mugasoma mukanaryamana ukavyitana n'urukundo Nabire ikibazo ca nyuma abakozi basenga media cyo turangiza iganiro cacu kirabaza ati Nabire wewe ubushingiye kuki kugira ngo wumvise yuko urukundo ariko gatumye uburyo bucuti bwanyu buhinduka ucushingira kuki ndasubiyemo yego nta rukundo rugira ico rushingiye kwa nyago ntabwo rugira impamvu hagaze mu matwi urupfu rw'abagore ruri mu gutwi rero Stone arakashaka kunaguhina oya famille ndareka ndabibutse neza ntina naba bati mungire ni mungire umuhanga kuko ntazi aho ndi buhere none mumaze komeza impamvu yaho ndi buhere iyo experience wayikuye abangu bamaze kubabaza bingana gute ku buryo utahura neza yuko ivyo abahungu bavuga bituma abakobwa bapfa maze gukomereka kenshi mu rukundo biba kugera mufatwega neza agera ko vuga mufuniza neza uyu umunsi kwije imyaka ingahe uyu munsi na service basi adifiyeze afite imyaka ingahe ni banga okay Brianna ujye mwana wawe sije afise imyaka nimbari 10 ninga uberetse wavuze ati yuko mu myaka 10 uberetse wavuze ati rero ni mu myaka 17 kuko twavuganye kuvyerekeye Maria utavuga ati mu myaka 17 umwana wanje wa mbere yari ahari kandi rero si wo wamuvyaye wene ushobora kuba wamuvyaye mu myaka 14 afite 10 rero ubwo ni 24 yufise boko afite imyaka 24 ni gute umwana w'imyaka 24 yoba amaze kwigira yuko afise experience y'uburibwe bwo mu rukundo aranarinda gari ko shigira kuko ndamuruta imyaka niko shigira kuko ndamuruta imyaka wavuze ati mu byaka yani ngo sina ko arabeshana ko urayizi gusukuma kugora abantu none sinakuruta imyaka je ndamuruta imyaka that one no yani I'm older than her ananda kurusha abantu ako kanuni ko ari tugira rero ngaho on mof kuvyara no gukunda yaho ndakibaje wowe nyene kuko uyuhunya turazi ko kuvyara no gukunda nikiye kintu waje gusanga kibabaza okay ninavyishana ubujuju mbabaye ego kuvyara birababaza ariko naho bibabaza si cyane kubera naho bigusigura inkovu biba biguhaye umwana ubwo umubona ukumva ni ibintu bisanzwe kubera ubabaye mu bubabare ukuyemo ikintu c'inyungu kinini cyane kandi kiza guha umunezero bazobona ukishima rero novuga ko kubyara bitababaza cyo kimwe n'urukundo rurababaza kubera urukundo rurakubabaza rukagusigamo imvune ku buryo wumva utosa no gukunda ku buryo wumva n'undi muntu muzokundana ico zo kubwira ko ashaka konona nk'uwambere rero urukundo nabaza ko ariko rubabaza kuko nta nyungu rutanga keshi murukundo urukundo nta nyungu rutanga keretse ari hahandi mukundanye n'umuntu mukazobana mukazovyarana kukazana za nyungu z'ababana umwana wavyaye baragufashe ku nguvu no wabanje kwaza gukunda sinzi neza ko nari mu rukundo sinari mu rukundo neza
ni kwa kundi umuntu wa muri kumwe musanga agomba gufatana k'abagenzi ye ukaca mukundana ashaka gusanga murabikuza ashaka gutera inda mwarakundanye Isuga tukora ko mwakundanye byaguhereje inyungu yo kuronka bwa buribwe bwo kuvyara kugira ngo ronke wa mwana ni gute n'urukundo rutaguhereza ikintu cy'ingenzi kandi akubwira wambajije ngo urukundo no kuvyara ikintu kibabaza kuvyara birakubabaza mugabe bikaguha ikintu uzoguma wishimiye iteka ariko rero uwo mwana kugira ngo umuvyare ababanje kugira iki okay nari bivuze mu guheza navuze ati kiretse urukundo rukuviriyemo wa muntu mukabana mukavyara ukazironka za nyungu z'abana niho urukundo rukubera rwiza niho ruzana inyungu akenshi mugabo urukundo rutavuye muri ivyo ruzana umubabaro akenshi kugira ngo ujya nuze yanyu ujya content yawe nayizo ifate kuba ko mu makomantura akunda kuvuga ati none nkayizo kwishinga ngo ujya mukecuru kandi mwa bantu mwise mofu ngo mukecuru nk'ubu no bafata no kuri nanaki mofu acafise imyaka 24 nuko yavyakije mutoya kurumva bisigura ati rikwe ko niko ko wenda mofu bitigeze bimuhira ku rukundo wenda gwiyo gwa mbere katubivuga ko kontu niyo mpamvu ujya priyanuze ya content yafashe kubera babona ko nje nchat narago nzobatanga zovuga inaka yawe byanyabyo nayo ndababwira niko gusa byakiri muto n'ubundi mofu aracari muto ariko sifise 24 je ndakubutse rega umwana w'imyaka 24 abakutse oya nuba navye msingara nuba navye mfise 14 oya rero navye ndayirenza je nashiri kuri ya myaka 17 bavuga yuko ngo yani nari mfise umwana wari ufise umwana none usanga naho nari namuvye uwo munsi canke yaramaze nk'amezi cyangwa usanga yaramaze umwana saa 27 muri 30 ntabwo arimwo nabiye wo kiro kibazo cyo kikugaruka ko kikibaza nti ukuntu bikeka urukundo no kuvyara ni kikibabaza kubera ko je nawe turabizi yuko atari umukunzi ugira so niyo kuba nta n'umwana ngira uba niba utamukunzi ugira umva no kuvyara ukuntu bikeka rero wewe ukeka yuko gati urukundo no kubaba urukundo no kuvyara ari ibihe bintu byo babibabaza jewe nkuko bivuze kuvyara sinobihagarara ko cyane kubera ko sindabigiramwe numve uketse rero uketse ariko nketse nje nibaza ko kuvyara tutobishira mu kintu kibabaje cyane kubera ko naje sinavuze kubabaza cyane kibabaje nitwo bishira mu kintu kibabaje kuko umaze kubuvyaye deja uronse umwana uronse ikintu c'agaciro rero ikintu kiguhaye ikintu c'agaciro ntushobora kugitwara mu nzira yo kubabara ku rukundo naho si bose bababazwa hari urubironke amahirwe agakunda irya mbere akabandanyirizamwo n'umuntu wiwe bakabana hama hari n'ugira amahirwe mabi akababazwa ariko muko kubabazwa akazosubira kuronka undi muntu akunda mu nyuma akamwibagiza ujya wa mbere bisigura nti rero urukundo rurababaza mu gihe wahuye n'umuntu atari wanyawe none ivyo bizi gute nabire ko je nawe tuzi yuko atari umukunzi urigera ivyo ndabizi kubera ko ndi mu kibano uri mu kibano ndafise abagenzi kesha umuntu yavuze ati nti umuntu wese akubwira ati ngo pore wihangane na namwe babihuriye kuko nubwo abaziruko yani nanubwo abafise igice cy'uburibwe buri kuracamo we nimba mu kibano gasha ko babona mu maso urabinjira mu mitima ukabibona sindabinjira mu mitima nkabibona none umuntu ababaye iyo umuntu ababaye urabibona pe ko ababaye iyo umuntu ababaye vyanyavyo ivyo rero kabiri mu bintu rero yarabituma nabire kwinjira mu rukundo weye je mpamvu narinjira mu rukundo si kubera abo bantu bababaye oya ahubwo ni kubera ko igihe ntikiragera cyangwa nabire ubufise abakunzi benshi akaba ariyo mpamvu utinya kuvuga sheri wa kukunzi noce ndakwati mbega yitwa nde ugasanga uvuze Roxana kumbe naka ari Alice ugasanga uvuze Alice kumbe ariho Santiana ukavuza ngo uvuze nuze kumbe ariho ba Prosperine cyangwa ntibyajyaje nta mukunzi ugira cyangwa ba Joseline cyane amo bisanzwe urukundo ego urumva sinzi urukundo kuvuga rwarigo ariko urukundo jewe nzi
rubera mu gihe ca nyacyo yego igihe canje ico gihe canje nkiragira kuko iyo uza kuba carageze mba nararubonanye na wa muntu ubu arahana arapoesheje yego nanje ndacapoesheje muracabeshabeshanya nyene ku Imana niduhuza yego tuja tubigwamwo fresh nanje ca ngoza mubona ntera ivi none mufu koko Nabile musanzwe mukurana igihe kirekire ntabwo agutera amakenga nanje nibaza ko bafise abagore benshi reka rero dushingiye ku byo Mofu wavuze kuko wowe baranirigwana no mu buzi reka dushingiye ko kwa nyene Justin nta mukunzi agira yego Justin afise abakunzi bafise abafana barankunda abafana banje vraiment ahubwo nyene oya je Mofu ndamwizeye vraiment je ndamwizeye Nabile ni ryari wowe umaze gukoresha icuri kugira ngo ubashe kubabaza irya mitima iciriritse yabo bantu mwebwe mwita abafana byo byarigeze kuba mu buzima jewe nta n'umunsi n'umwe ndabikora kubera ko sinkunze gufatirana ubunyantege nke bw'umuntu ngo ndamukoreshe kubw'inyungu zanje umuntu ndamwubahira uko ari kose kuba ari umufana wanje ari umukunzi wanje ndabimwubahira ku buryo ntamufatirana uwo ni wenje mbega mumere Mofu yumvise Justin ko aravuga nuko ngene isobanura ari muri ba bahungu washaze kubwiriramwo kiki ko bahayagiza buri muntu babonye yego sinomucira urubanza mugabo nimba utari tayari yamaze kumucira urubanza ko amaze gufata sinomucira urubanza bate mugabo direct babi bamaze gufata none umuntu yamari single umwaka umwe ari single undi mwaka ari single uwo muntu wumva ari jewe ninaza ngaho nkabwira ndi single yego hagati ibintu bibiri kimwe nzoba ndi single byukuri ikindi nzoba nananiwe guhitamo kind of course nubuherutse wowe yivuga ati uri hagati na hagati nuri single kandi naruguri muri relationship ariko hageze n'uwavyemeye gato urumva mwege abajournaliste mwe n'ingorane mwe agatwiko mwage muragatwika abashimushiranje mukora ku mutima rero ibi niyo bicumbagira ushikashe bemeza ngo ufite umushiri ejo bacire bagoye bacuvuga ngo shiranje yamevye oya biri hagati wow Mofu na Justin, the reason one is that tutako turinjira mu both za movie, everybody know you know. Abantu bose barabazi. Then they know what you do mu buzima busanzwe. So, igihe mumaze muri ko murakorana. Nike kintu ciza umaze kubona muri Nabile. Yego. Kimwe. Kimwe cyonyene. Ikintu ciza maze kumubonamwo nuko atabufasha no mukenera ho ndabura. Okay. Ibintu bine bibi umaze kumubonamwo. Ibintu bine. Bine kare vyinshi. Uzikwe ko ibintu ari vyinshi. Turagisubiramo. Ibintu bine. Bon genre ndashaka maze ko Justin hari umuntu nigeze kumva avuga ngo Justin naho yameze cyo kimwe. Ico mansi nco bakunze nukimenya. Rero uyu muntu abari mwiza kongera akaba mubi. Kandi mukandi cyo kintu kireke kimugira mubi cyakijamwe ibintu 10 mumere Justin igihe umanye mukorana na Mofu nikiye kintu ciza umaze kubona kuri Mofu ko ari kuri Mofu cyashamwe favere vuga bine byiza umaze kubona muri Mofu kubera n'umukobwa ahubwo ko atari Mofu oya reka kira abakobwa bose bari n'abakobwa ariko bose ntabwo ari Mofu vuga rero bine icambere urukundo cha kabiri gwa rukunda partage ishize kuvuga urukundo gwa rukunda partage oya urukundo umuntu akunda abantu umuntu akunda abantu n'umuntu utokenera ko nanone ubufasha ngo bukwime cha kabiri arafise umutima mwiza yego urumva aritanaho cha gatatu n'umukozi mwiza ibyo arimwe barabizi kandi arashoboye icya kane n'ingwanyikazi yihanganira buri kintu cyose kiza nk'intambamye mukagitambukana kugera munesheje sawa kandi kuko akiri Mofu nikiye kintu kimwe cyonyene umaze kumubona ko kibi yego ntacyo mufasha amazi yasi kibi abantu bagiharura ko ari kibi ko ari benshi n'abantu bagiharura ariko kuri Jesse kibi umuntu ataburya yagaragaza ku muntu ntabwo abari mubi ukoze ikosa akakubwira ati iri nikosa
akakwereka ko wadekonye wewe ntabwo ari mubi wa muntu mubi ni wa muntu ubudekona akabyihoza akazogusubiza utanabizi rero uwavuze ibyo bintu ngira nuko wamugaragarije ko kote yiwe y'ububi akabifata nkaho umenga uramusuzuguye sasa je mwangira makenga ku bantu batabura ivyo bishura nkande just like mwese ko mwicenga nubundi yene yabivuze ati ngo mumeze kumwe siko bivuze none utuburi twishura kandi dufite imyaka ikoze yo kwishura kumbe bose niko bameze none umuntu yobura inyishu y'ikibazo kira wese akuze arafise ikinyishu y'ibibazo ifu mubambi ariko ibihari basha ni mudufasha kuri iki kintu afu mavuga amahopa mugakayapondagura wow so reka dufatire ko turi kumwe nganya kandi nkimufashije buriya nta nyishu ku muntu yigera ibambi kuyakiriye murakoze sawa none kuvuza urakoze kino kiraheze none yareka kunwenga bwo buranwengera bwo mu ndani zigana ntaraheza oya twese wowe tukibandanya none ikigero wowe uvise ibyo ushaka kumva bimvamwe rero iyo mvuze ibitandukanye ibyo ushaka kumva uce bifata nabi ibyo wari wabivuze akaba kuko uvuga ati ngo urakoze rero ndokabaya okay merci nyine nikabaya sasa rero tukiri ngaho nyene rero Juste yavuze ati yuko umubiri umuntu ashobora kuwutegeka no ngo umubiri ushobora gutegeka umuntu gukora icyo adashaka gukora nk'amofu umubiri ukaneka gukora ikintu ashaka gukora ari abantu benshi bamwe baba bashaka kwigira abahanga ati ngo jewe umubiri wanje je ndawutegeka ntabwo ntegeka shatse gusambana nije yani sishobora gusa yani ndasambana ntabishatse umubiri ntabwo ushobora kuboneka gukora icyo nashaka nanje umubiri nunegeka umubiri ntabwo gutegeka ni uwutegeka kwereka nigira umuhanga nanje none ko mwavuze ko muri bamwe Juste bakavuga yuko umubiri ushobora gutegeka umuntu sinavyo turi bamwe hose navuze yuko kukantu ko kubona ikintu okay tukakubona ko ari ciza cyangwa ari kibi tukarenza ko amasuka hora basi nitugaragaza ikintu cyose ko tukibonye okay ubwo rero mofu nimba uvuga yuko umubiri ari wowe utegeka uwo utagutegeka nafasiye kuri ivyo bintu byo gusambana yego mumera ukubokosha cya kintu wavuze yuko uhuye n'Imana izo guhereza iherezo ryiza ubwo uzuragihawe sha ndagihawe n'Imana na stone oya n'Imana amen ega n'ubu n'Imana ni mu bantu subizi no amen nawe usanga mvugisha genda vyakiriye umuntu wese abasha gukontrola umubiri wiwe kabisa urabona ico kintu cyambere tushatse kuvuga cy'urashutse yego akivuge neza cy'ubusambanyi sivyo tukavuze ko yego ico kintu uyutegetswe no mubiri mu kugikora uburi imbata yavyo akenshi umubiri wa mu gukura gutegeka usanga wohera nko kujyambere ushaka kujya nyuma ata muntu umwe mutazinanye kandi umwe kwera iki umubiri gutegeka ariko nicagihe uvuga ati umubiri sinukwiye kunegeka ivyo bintu nivyo kubaho yani uca wipangira nimbe bijya biza gute ko byose ari mu mutwe biza gute wumve ko umubiri wo gutegeka ngo gusambane reka ni mu mutwe mu mutwe bije bisigaye biza umva kuri capable kubikora no muntu atari umubiri wagutegetse ahubwo ari ivyumviro byawe byabigutegetse n'amaranga mutima babikeneye ndagukomeye amashamba dutangura ikiganiro rero nitwe tuvuga kuvyerekeye urukundo sivye yuko ngo urukundo twabanabaje kibazo kuvuga ati agate kuvyana urukundo ni kiye kintu kibabaza kiye cyo kuvyana reka tugikureho urukundo iyo wumvise ijambo urukundo nk'abantu musanzwe mukiribore by'inkundo n'abantu muzi kwihangana sana twabonye muri save the date sanze nagufata nabi akwicarika ukigira umwana mwiza kandi je sanzwe n'umwana mwiza uzi neza yuko wewe ubwana bwiza mu buzima busanzwe nivyo bikuranga ukrabona sasa yumaze kumvija urukundo rero nk'abakiye mu filmu bamugerageza gusobanura ibintu mugagaza abantu bagomba gukundana imibare kugenda igomba kumera utahurike yuko urukundo rubaho cyangwa ko urukundo rutabaho urukundo rurabaho ari nabavuga ko urukundo ruba mu mafilmu mu buzima busanzwe rutabaho oya rurahari pe rujya ruba muri filme usanga ruhari ega tukina ibintu bibaho wow urukundo rurahari gashana nimba urukundo rubaho ufise aba ex bangahe shaka kumenya ex wan yego kugira umbe ko urukundo rwananiye
oya kugira ngo tube ko urukundo rutabaho ahubwo rurabaho naho aba ex bahari kandi arenze umwe arenze babiri mzee kujibia sana Faru unasemaje kwani na vile yo umvise urukundo wumva iki yo numvise urukundo numva urukundo ufise aba ex bangahe sorry nanu mukunzi urigira nanu mukunzi urigira urumva je ngerageje kwanaliza ibintu by'urukundo kubera ko ni ibintu nyine nk'abana babona twiyumviye ariko uwaruremye wewe ni waziformire yawe hari itandukaniro ry'urukundo hamwe n'urukundo ngo hari itandukaniro ry'urukundo hamwe n'urukundo burya soundinze kumwe mitandukaniro ry'urukundo hamwe n'urukundo isi tugezemwo hari urukundo abantu twagiye twiremera ariko rwa rukundo ushobora nk'uko wabivuze urabira kuri mofungwa twenga neza ukumva nyine nico kintu kigukuriye kuri we cyangwa rukundo twashize twebwe abantu ngo nkunda umukobwa w'ingidi nkunda umukobwa wa nyaje ngomba gutagetinga umukobwa w'amahera ivyo ni biboni nkunda abantu twiremeye bivanye n'ivyifuzo by'inyungu zacu ariko hari urukundo twaremanywe n'Imana wa rukundo ushoboye kugwa ku muntu wari we wese utitayeho ngo ameze ugucanka ateye ugucanka bimeze uku ukisanga ari n'ikimuga wakamatitse yego atakintu nakimwe uravye kuri we ukisanga wamukunze ngo nigo rukundo nago rukundo nigo rutumye je kugira no musinyira singo haleluya ubwo rukundo reko ko waje gusanga utari ruhari niyo mpamvu gushika umunsi wo kirisingo rurahari nurarugwako sindarugwako simukunda cyane ndabwire baje nakimugesha nk'urukundo yego yuri mu rukundo wumva ibintu byose ari byiza mu mutwe wasona bien ubanyene utwenga uri mu ryohewe ari umuhanga Sheila uri mbyase naje ibintu bigiye nko kutenda kwije cyane ndumusazi mana minguvu ibintu sindasa kubijamwe rere ukidodomke yo nanguvu wabona umuntu bikankumva egawe ni mu bintu dukeneye mu buzima turakeneye rukundo abantu badukunda that's it buddy everyday people we need what we don't have okay twifuza ibintu tudafise gute ego igihe twifuza ibintu tudafise rero dushira mu mutwe ko tuzaturikira ni gute wifuza urukundo kandi uzi ko urukundo ubusanzwe ufise none sifise ndarufise ariko shaka ndaruha ngashaka n'urufise arume je rero bakuzi basenga mezi ndabaraye kuzina ry'Imana n'amasenga mu mwuka no mukuri urukundo ntabwo rubaho kubera ko urukundo gwakabaye rubaho nta muntu numwe akabaye afise umu ex kubera ko nimba urukundo bavuga ati ngo urukundo ni ikintu ciza niwe ni gute bishika rukaba expire adufate niwe ushaze ko je nabire ko habaho amaranga mutima atarukundo rubaho mu mereka dukuboko amaranga mutima mugabo nayo urabona bo utandukane rero nanuze na jiste niyo mpamvu uyo ukundana n'umuntu nuko bari gitangaza mumaze guhebana bigaca bihera ukamubona ukavuga n'ujya muntu byaseje nayavuga ngiye nimushake kuruponda naravyibatera kanyamerika cyane reka mbanze mvuge jewe masturbation ndayikora sometimes ariko ubwongo bwanje bwibagira shaka kugumane Mike sivyo namaye kubona itandukaniro riri hagati yamwe bwe babiri umvise iyo system nayo akoresha numva ko tuharira n'umusazi guys namofa arabizi neza na neza yuko je ndi n'umusazi kuko twaraje yiwe naramubwira ati bari aturirwa nga anye ariko ndabizi ko gahunda ziwe araza kuzica kuko sanzwe neza ko ndi umusazi kandi umusazi agomba gukora inshingano ziwe zo kugara imiryango bashafata nk'umusazi nyene ibintu nk'ivyo taze itandukaniro riri hagati ya mwebwe wewe uvuga ibintu bikujemo uyu nawe akavuga ibintu yakopeye sasa rero ibintu bikujemwo wewe ubivuga ubikuye mu mutima wawe uko ubivuga byuzuye ubu nawe rero kugira ngo abikure abore abikopereye kuko abadahari bica birangira anatsinzwe hose bagomba gutaka kurunda amaranga mutima reka twiminyishiwe rero Master Justin yani mvuze gukopera no gusoma nanyishu nyitanze kubera ko hari jambo watanguje ko wamaze kubashiraho limite ivyo ndibuvuge byose bacavuga na oya nibuvuge umviriza nabira nibura umuhanga wo kugira abantu bose amavuga ati ngo uri n'umwandisi mwiza uraza kurenga ijya limite washike yego yabivuyemo ubwo wabihebye ubwo turabihurije ko rero gufamiye urukundo n'amaranga mutima nta nkundo zibaho yego kubera nuko murengagiza niki yego urukundo ni jambo rimwe ariko riri hamwe abantu babiri
rihuriramwo abantu babiri. Yego. Ni ikintu kimwe gihuriramwo abantu babiri. Yego. Sivyo? Yego. Jewe ndashobora kuba rundimwo vya vrai. Ariko nkahura na wa umuntu aje ashingiye ku vyifuzo vyiwe. Yego. Mwiyo myanya ibiri. Jewe ndabirimwo vy'ukuri ariko wa muntu aje kandi sindabimenya. Kwaje yifuza jewe canke ashingiye ku nyungu ziwe. Muwo mwanya birangira je mbaye desi. Subisobanura yuko ari urukundo arigo rutari rwa vrai. Yego. None nuco vyumva none. None ufise ibyakinga ubunya na rero ndacakubwira rero. Yego. Ariko iyo rero rwa rukundo rwanyago ruhuriyemwo ba bantu babiri. Yego. Rubabirimwo vyanyavyo vy'ukuri. Yego. Rukundo ruraramba bakanasazana. None abasazana. Nabire rero turi ahanyene. Ariko urabizi ko ivyo bigira amahirwe gake. Ariko birinze ikintu kigira amahirwe kubera ko kibaho. Nta kintu kigira amahirwe kitabaho. Urahevye miko. Ndasubiyemwo. Ikintu kiri kwino si Imana. Kigira amahirwe kubera ko kibaho. Sawa sinavyanse navuze ko urukundo rubaho. Naruvuze ko rubaho. Mugana aho rubaho urukundo. Ni ikintu twiyumvira ko kibaho no munsi tukumva ko kitabaho. Kubera ko gukomereka kwacu. Ni ikintu twiyumvira. None ni kangahe. Umaze kuvuga ko wiyumvira. Manzi ndenda kubwira. Stone yavuze ngo gute tugira aba ex kandi urukundo ruhari. Impamvu tugira aba ex nayivuze. Impamvu tugira aba ex nayivuze. Nuko ushobora guhura n'umuntu birimwo wowe ugahura n'umuntu atabirimwo. Sivyumvikana. Raba rero amahirwe menshi rukundo ahari. Benshi niba bakomereka. Benshi baba bafise aba ex 2 3 4 5 ariko benshi bafise aba ex batazi no guharura. Impamvu rero ushika yaho eti ngo ex na kitumbua eti ngo mena chagua kitumbua. Imagine. Ni guti utotundu baba una mic. Hauna shida kumbuza kama ah sawa. Utotundu chiribitse cyo tuza turuta ikiremwa mu Imana yaremye ko kuzegura mu nta kintu giciriritse na n'ikintu gikomeye. Umviriza. Umviriza. Umuntu worashobora kubona ko ico kintu giciriritse kuri wewe ariko kuwundi muntu kikamukomerera. Kitumbura kikaruta umuntu. Ngo ex na kitumbua ati ngomera chagua kitumbua. Sasa woko stone ukomiye? Hapana. Igisho ndiko nashinga ni chai. Ni haboro aharu twaka. Tubandanye kiganiro. Hari ahantu wavuze ati ngo iyi si tugezemwo ucuvuga wanaliza kungene ubibona turengagize kungene iyi si tugezemwo reka tumenye reti ayisi basi yatanguriye ayisi yatanguriye ego ninde muntu yazanye ugo rukundo kugira ngo uzimamvu shingira kuvyo ngezemwo ego kubera ari vyo nabayemo ivyo vyaho vyatanguriye ariko ntabwo ukuburiho kwawe ni kubera ko ari intango y'ibindi bintu wowe utigeze ubaho bisigura rero kuba nigezemo nayo mpamvu atani ivyonzi mwene data yes rero wowe wavuze ngo nakopera ugira uzana ibintu byo mu bitabo nawe usasura ko wakopera oya ntabwo ari byo gukopera navyo gukopera rero jewe siyo narindi kwa Adamu na Eva je ndiko mvuga ibintu kuva nje kwisawa reka ducinge kuri twebo turi nganyine ari muri uru rugo muri twese ngaha anya ninde muntu atigira babazwa n'urukundo nabire kayikuremo kuko weho gushika uyu munsi naranakunda ninde muntu atarababazwa n'urukundo je narababaje bye bye jana Jones nagurige rukunda na wewe je namaze kubabazwa nanje urumve bisigura ati rero ni urukundo twagize kandi nabire naho atarakundana yabonye abantu bamaze kubabazwa nabivuze none kweko umaze kubona abantu baba bishimanye mu rukundo hagati y'abantu 100 bihuriyemo babiri sa hagati y'abantu 100 yani ni banga umaze kubona bari beza mu rukundo nabandi bari benshi bababajwe canke abe benshi bari bishimye mu rukundo. Yeah, of course benshi barababajwe. Ubisigura urukundo rero ni namaranga muti. Kuba abantu barababajwe bisobanure yuko nikosa ry'urukundo canke nikosa ry'abantu. Oya, nikosa nyene cy'iryo cy'uko rukundo. Kubera ko bobo bagwinjiyemo bizeza yuko ugo rukundo rubaho. Navuze natanguye mvugana. Yego. Hari itandukaniro ry'urukundo. N'urukundo. Urukundo abantu biremeye. Urukurumva. Yego. Bishingiye ku vyifuzo z'inyungu zabo. Yego. Aho rero niho hari erere ni point ikomeye yonye ni mwirengagize iyo point niyo point igwiriye mu bantu ba none bakina nabire je ndiko ndagutahura 100%. Rero muriko murayirengagiza ego bisigura ati ni nayo mpamvu abantu bahemukirwa cyane kubera iyi point ego impamvu rero kubera si kubera ko urukundo rwanyago rudahari rero Imana yaremye ntabwo gwigeze ruba mu bantu gwera babivuze ati dushingiye kuri kino gihe twese dukura tuvugana naco gituma ni ordinera muto rushaka ko muri abagenzi cyane mumana nafi nk'imyaka 16 muri abagenzi washumbya mutoni ndagukunda cindakeneye yuko yani turengere ino etape agaca kubwira ni nabire ndakwinginze just give me time mu ijoro rimwe ngenda bitekereza none ibintu ugaca bibaza ni ibintu atigeze atekereza mu myaka 10
agiye gufatira ijoro rimwe uzi cyo bagiye kurondera maze gukundana na Nabire tuzoba turi couple nzi azoba agiye kurondera impamvu amaze kuvyinjira mu vya bintu rero bica birangira rero ni hamaze kuba yani kubabazanya kuba ko nawe we ni gute vyagufasha imyaka 10 kugira ngo umenye ko umukunda onera mutone ya point kuramuka ari kubera bwa buntu byo gushikira ukabona umuntu musanga mara bagenzi ngo tusanga tura bagenzi tumaranye imyaka nk'itanu irenga canke 2 ukashize ubigashikira kanko tumaranye igihe kinini kubera ko gwa rukundo rubera mu gihe cyanyaca gukuri izina ry'Imana jewe mubona mukunze nkimubona sinibaza kundi musi namukunda you see ahubwo rero ni wuzi urukundo rwanyago nuzi urukundo rwanyago bari the true love igaragara first time ukibona umuntu ni tak wapi abantu bashobora kuba bagenzi igihe kirekire bagakundana Nabire ariko mba mu bantu nimba uri mu bantu urabasoma mu maso ariko ntabwo uri mu mitima ukungene iba yikomye wewe ntabwo urakunda je maze gukunda rimwe narigeze gukunda umutima wanje warikomye kako abantu bashobora kuba bagenzi igihe kirekire urumva bakaza kwisanga mu rukundo bari bamaranye igihe kirekire ari bagenzi ivyo bibaho man mureke Nabire ukayoba ugatanga kumubona kumwe umukunzi mubona ngitangaza kandi warasa cyane bibaho cyane mureke kubiharira ivyo ivyo bisanga mu amaze kuba bagenzi muri kunywa pombe labda mugatanga byo gusomana yene biro aho yawependa nakana mwana ukamwiyumvamwo ko mwasomanye cyangwa ugasoma mukanajyamana ukavyitana n'urukundo ikibazo cya nyuma abakuzi basenga media cyo turangiza iganiro cyacu kirabaza ati Nabire wowe ubushingiye kuki kugira ngo wumvise yuko urukundo ariko gatumye ubujya bucuti bwanyu buhinduka ucushingira kuki ndasubiyemo nta rukundo rugira ico rushingiye kwa nyago ntabwo rugira impamvu simo ko nuko rukundo rwanyu bagwashingiye ubugenzi bwo kumarana urukundo rwanyago ntabwo rugira impamvu urinze ugira impamvu iyo ubufisi icifuzo kiba ari cya cifuzo iyo mpamvu yawe kiba ari cya cifuzo ntabwo abarusema sasa nimukono rero urukundo rwanje rwanyago bantu banje rero je mbantu mushigikiye urumva ntabwo rugira impamvu ngo no muntu ngo ndiko namukunda kubera iki kintu sawa ivyo nari ndavyemeza urukundo na mpamvu merci urumva urukundo na mpamvu ariko urukundo rudahari oya hari ibyo duhuriza kandi tudahuriza yego niyo mpamvu rudahari urukundo na mpamvu stone we nakubona umva no gukunda kubera uciye ubwenge you see exactly ubwo bwenge bwa nibwikoma zotangura kuri kirogorogo cyane kandi rero nta muntu numwe yokunda umuntu atakintu yamubonyeko wambaje ngo niyihe ukuri kose umuntu aba mubi ukuri aba mubi reka ndakubwira maze gukunda umuntu ukumva arafise akantu ko tuma wumva mutoja mu rukundo kandi wumva mukunda bariho ari umukobwa yigeze kubona umviriza yaramukuza aramusarira akibushika imbere acara mutwengera acabona amashokora akomeye akakudawa acavuga ati so ndabihetse anyway nimuseme jina uyo vyabaye gari Nabire sifanye ngo tucheze true for day hamna tufanye shokora akiba amenye kurisha aho amenye shokora acha usabiyemo acha mbega ahanya ngo ari umuntu witwa Nahaka kandi to yaragiye kubazana akina onara story afisikibazo sawa nkubare nk'ibintu yagiye kubaza ngo je ngo nagiye uranga ari script yakubajije nti ngo arabana Imana yaremye ngo yaremye irushe wenda yashizemo izina ryawe ariko je mu kubivuga nta zina ry'umuntu nigeze nshiramo Mana yanje guys sira muvishe juste ari ku ruhande yakigano nakibonye apara cyo kuri akibona ni wigiye nkaho mengo narakubajije no kuri mic Nabire kugira ngo bumve yuko hari kugira ngo babone jite nyene yuko muri Senga Media tuzigira tubesha so famille tuzego kino kiganiro nyene mwigiye ngo byinshi yani bishingiye no gutakaza umwanya direct ariko ndafise kibandemere kubaza baza nagasa ndakibaje kubera Nela ari hano yego Nela imba baravyiganiro twakoze nganyine kuri Senga kiyagiye cyama save the date uyu yarambajije ngo kuva ngo Chris izo aterivi ngo sindagaruka muhiri wawe siko navuze kandi naraza cyane siko navuze yashatse gushimika muri make bakuzi basenga media bakuzi basenga media naje ndafukamye ndasavye imbabazi sivyo umviza famille aranambaza ati ni murakundana famille buretse gato famille umviriza je ndasavye imbabazi sivyo nanje narababeshe narababwiye ati ngo uzosakira
ko muri ya save the date indirimbo mwumva ngo sivyo ni je nayanditse yandika umugore wanje bisigura ati rero nani mu nzira yo gupromotion urumva yaririmbye umugore wanje umva twari mu nzira yo gupromotion kugira gupromotinga kugira ngo ikorwa gishike kure ariko byanyazo pe Nabire aracari single reka ndabashimire nirarishura ikibazo jewe nishura ikibazo wambaje kiriya yagumye aza twagumye tubonana na TV ahari yarambaje bibiri arambaza ni kuva mukorana na Nera ni murigera mukundana question yabajije ni kubera ko biva kungena ubusanzwe bwaga sivye yagiye akorana n'abantu benshi batandukanye abwo je namubajije nti ko nakubatije je namubajije ni uwo warigeze kuba crush kuri Nera kubera ko nta kuntu vyokumvikana Nera yagiye gukora na Abeli film imwe yonyene Abeli mu rukundo baguyemwo acava hiyo onya Nera akora ingingo Chris akiza pap urukundo baguyemwo ariko rero we mwakoranye yani ijya nimbari taxi driver rono mukato yani ingingo icigwa yani kukibiba mukorana my love story film gatandatu zose nishi akaba atarigera kunda namubaze man uri kiremba canke uramukundanira ntubimubwire niko namubajije niko namubajije honestly nakabwira abantu uko babona ibintu niyo bibona cyo kimwe abo kuri avuga ushaka kusanga kuntu bambonye bambuye ndo wa danje man nakambona nk'uwa fake reka ndagushire dukadushinge ko Nabire twirwa nake bavuze babavugiye ni bavyivugiye bande abo bose uvuze ne ugiye bakubita bago muri ivyo bintu kuravuga wari uhari yewe guy kugoma kubabeshe ari ikintu kimwe gitandukanye nuko ngene mo pasangwa kina je nibe kwanda umuntu gusa ku muntu wese abantu asigaye mu bashari benshi ngene nabonye titre y'ikiganiro mako kwiruka famille je urabizi ko twebwe tutanakabya je famille murabizi neza yuko nari kandi umuntu yani shamwe ibigiye boro by'ibikabyo kandi rero gahanya je si n'umufana wanyu novuga wona mu buryo kanaka ndumukolege wanyu ariko rero bano bakunzi basenga media ikiganiro wakoze na hizo bavuze ati wow bano baraberanye bakibona gusa amafoto baci bavuga iti chat twari twarabivuze gusa ko bano bantu bagira iki bakunda bisigwa ati bashingira ku bintu babona kuri social media nyine ariko byo twereka bese ibyo rero twese tuvyegereza umugongo ko nituvyegereza umutima tuvyegereza umugongo Imana rero ibakire kandi bakoze ku mwanya wawe yavuze ati bakire yani umvize Imana ibakire ivyago byose muramura navyo muri tournage kugira ngo muzozurize filme nziza twakirane nta kibazo nyine ibintu nk'ivyo so kubyama ni bya twese kuramukane kwa bwabuntu bw'Imana kora bwabuntu bw'Imana rero iganiro cacu cyagaragaje ko atarukundo rubaho ku isi bye